harabadutega imitego ngo tuvyarane badutega amada tabyo tuzi tutazi n'ingene byanagiye tabyo ntwari umwana reka oya hani bisa none gasha dufate nk'uyaba inshuro zose abo vyabaye baca batwarinda none byase bigenda gute risadira bazitwaye nuko babishaka kuvuga urumva twebwe twaratamwe ico gihe tutarakizwa tutarakira Yesu umwami n'umukiza niyo mpamvu kwatura ega niyo mpamvu kwatura habaho kwatura hama bakamenya yuko byarabaye none mbese oya uko niko kuri kwanje arigiye ayigeze kujano bita kuri tapivere bive ni mubwiza ingozi skawjama man wabisi nayi naborewe napanze map ni cyana kiraho ico cyana kiranywera burasine ya mbere ya kabiri ya gatatu kandi cyana cyarampaye para rimwe pana kabiri ico gihe rero ico gihe nari mbiye mwidiri imuyinga changira iskari ngozi ndafata icyumba kuri sangwe ngo sangwe ya kabiri ya etage naho ni buba 2019 amuze 2019 nta numwe mfata aho ndige ngandi umwere ndumwepiskopi ndi patiri mukuru nta n'icyakirimwo aho imbere y'Imana ikazombaza ivyabe muri 2019 ikazombaza ivyabe muri 2018 aho sindimwo nta cyanda umwere ndumweranda no mwijuru nzoce ndisinze bagati nta cyana koze sasa cyanye sinze mubwiza yego ni mubare tumugabo uri sharp n'ubunushoka ico gihe rero ko nari nanyoye yamba burasine cyamvanga n'amahenke n'ibiki bana bicabira cyamva kuburura no wangaria hivi ni ezombi auju wasanze gute mu gatongo mwanagira kwa paswe Samba agiye kugwana none mu katrevenzi ubuzi sugar daddy yarakuze si sugar daddy role ubasa sibasa tubino wana bakatrevenzi saba sugar daddy cyane bazamana wibuke yuko uno munsi umu 2006 afite 18 ans cyane zo mu katrevenzi nawe 38 ans sugar daddy urafasa umunsi umwe nka fizo umwegere fizo byareka gutunga umushatsi ryari uri na oya oje kare wose nakubwiye iby'urufu gwiye geruzo nafise sho mu kabaru urabyo so aya azunze umutwe gusa bige bazi ko bwa mbere agitambana basokeye ukanye ibingere birimo nguvu nyene aguma yivunagura gira kucyafata umutwe azunza ze kuntorera ingo basi mu kiganiro basi sasa uwo ni mushiki wa Fernando urabyumva manake oya ntango no kuramutsa umuntu nibibi oya apana nambe mbesezeye bite fresh oya ubujya babonye ijisho uravye ijisho ndamuravye oya nibisanzwe no kuraba umuntu kandi ugomba kunkwegera ngira mwamikazi barabiraba nange ndabikugirira kwa ntuze ukwayagiza nivyo ntagize kugira umwana nibisigura ko ucuka ari ucubaye inuze kandi n'abavyeyi bibigabo hari itandukaniro ry'umuvyeyi na se w'umwana bitandukaniye he benshi urashaka gusanga urashaka kubura ise w'umwana cyangwa umuvyeyi w'umwana Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza muri osmwiriwe canke muramutse bivanye na murereye. My name is Frank the answer in Magic Channel TV. Umunsi udasanzwe kandi umunsi kandi mwiza kuba no soga twikena. Wewe wese ukitwara uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, i Buraya, muri Amerika ndetse n'ahandi. Kwa Minushe. Yes. Minushe. Karibu sana. Bega Minushe kandi wensi nguvu yo gusimbiga misozi kwe. Minushe yambu Minushe. Inabonye akoresha iganiro dramatic. Yeah.
meze neza Simbizi Jemeze bon nta kibazo na kimwe mfise. Simbizi yambaye neza vraiment ereye ku kirato ciza, ipantaro nziza, ishati nziza, ishapo cyayikura yarisa neza. Ikintu abuze ni kimwe cyo n'isaha nziza. Abuze nambaye ku cyage. Abuze ishaneti y'abashuga daddy. Y'abashuga daddy. Abuze ishaneti yonyine y'abashuga daddy aro kandi ubunya. Ubu n'umushuga daddy. Arakajambo n'uzenye Scott yaravuze ngo ujya mu demu ngo arabudekara akora ya. Ngo aravyibushinda. Sugar mami. Imyaka. Ubwire. Imyaka iratujanye. No naharigeze ko twashuka daddy kwe. Rimwe kabiri gatatu. None atayanze ko ari igishuga daddy. Usigafisa kimwe bakunda kwita ngo kitambi. None mbinabwire kimwe. Imyaka ntinyegeze. Akamwe n'inzoga izimvye. Imyaka none se ntibagura izi none bashuga daddy. None bazaye ko nk'igivisiyo myaka yiwawe yuko kinzina zihanga. Abashuga daddy n'abashuga mami waje shuga mami. Tunganya imyaka. Urumva arabadada kwana ngo ari ku marezo baryoshye. Wewe wose ndakuzi muri 2011. Pourquoi pas moi 2011 à 2000 ça fait 13 ans. 13 ans. C'est vieux. Hafi 14. Yeah. Urabimenya mano haje. Yeah. Basanga tuziranye ugera muri 2005. 2005 gushika no munsi ça fait 2005 gushika no munsi ça fait 19 ans. Urabyumva me uracyaza wivugisha ubujambo ugeze ku marezo sosio bagomba kwivugisha ubujambo. Nkurabona ngo ucunyibutse umuntu rero. Ukivuga navuga amajambo menshi ku marezo sosio amakaro kivuga n'ibyo bashuga bamice nimvira umuntu. Hari umukobwa yitwa Lee Shalon. Reka gatonda murabe gatonya. Numuyamamaza igihe akina seri n'abakinyi baninde. Ligara yes Ligara. N'abakinyi baninde. Ubona neza ko abakinyi baninde bameze neza muri kino gihe. Arabatagatishyije. Mgaje ni anagatishije. Mugabo nta birebire twarimo. Urazi oya umukuru kw'Imana je kumve ndakubwiza ukuri. Ari abantu for real bariko baragira ama initiative ya bien. Yeah. Bo ino entertainment yacu nkuko nama ndabivuga. Hariho iyi generation yacu niyo izo hari kugira izo hindure amateka, ihindure histoire. Yes. Buya urunganwe ruri turi kumwe hari ubwo turi kumwe. Uravyumva hari n'ugwadutanguriye. Dufate nk'abaje bakinyi baninde for example. Baga n'abadutanguriye kuva muri 84 86 bariko barakinaga bro nuno musi bakaba bahari none batanguranye na RTNB. RTNB batanguranye muri 84. Batanguranye na RTNB aya maninde ubona canke ndi yatanguranye 86. Ntaco naho bari 86. Ya ariko imyaka 60. None mu 86 ubuzi sugar daddy. Yarakuze. Si sugar daddy rero. Ubasa sibasa tubino none baka 83 saba sugar daddy. Cyangwa zamani wibuke yuko uno munsi umu 2006 afite 18 ans. Cyangwa zo mu 86 nawe 38 ans. Sugar daddy. Sugar daddy wa mukobwa. Mwibuke muri video ya Master Ending. Me ubavizinda. Eka n'umukobwa urinzi ubona umukobwa urinzi ubona umukobwa. Azanye gitambi none abaye gabashuga mami bose ni bwi gadaruga urabyo so cyusanga kiresa abantu nk'aba baronsa amahigwe nka Bwineri usanga kaguma konze neli kutajya kajya kaburi byo kajya gaca konda urabyo cyusanga rero nk'abagiye bagira amahigwe y'intuzenya basha bagira amahigwe nta kujya umutima abana gaje sinde gasto uri free warana ko nambaye agashati nakajya gasto yari yambaye wewe kesko tureko turamuje umutima miye sko gasto duritwengera je nango isko honorable kambi kazona umukobwa amaze kuzana igitambi imyaka iramucana uyu hayiko chini akiwa chini 35 ibyo yivugisha byose uko abasa urabyo batagize amahirwe nk'ayabaneri urabyo so manake dufate abakenye baninde bajya ni basokuru
Yeah. Yego. mugabo urumva ikintu nta kintu kiyabaje nk'uko nta yindi generation turabona sinzi ko ubibona Oya nta yindi. umengo abakinyi ba ninde Ntibajya ni barya nyene babayeho c'est-à-dire ninde sha ikirazimangana. umengo ninde ibiri kiragenda Kwete niyo iracakurikiranwa iracara baracyashishaho nka ke ninde kira bayicisha ko mardi Iron ntavyo nzi kubera yaba babicisha ko tuba turonka n'ubwo extrait bwa bishasha kuko ndibuka dufate nkajya maninde ya twa aya maninde nyene ubona tuzi ko bakireko nabande ni ya umuntu yazi realize yari itwa Apollinaire Mengo Apollinaire kwa yakina nawe no eri mu yatere bazo jewe nigana n'umukobwa wiwe je narigana n'umukobwa wiwe amunga yapfuye muri 2009 nigana n'umukobwa we kuri Teletique umuvyeho realize za maninde 2009 twigana Teletique kucukanguka bona kube ko turi bashuga dadi ura tuze twemera ico turi sivyo twemera ko turi bashuga dadi no munsi manake urinze ubona umuntu no munsi c'est vrai fate nka Sharon par exemple urabona yuko ivyo ari karakora kuzana ajya ma personnalité akayazana ni kubera nta bandi nta bakinyi ijya ninde kuri rya valeur nyene yavyaye ngati barahari butuma umuntu acafatira hajya nyene hama nawe acabandanya na ntuzenya make kuko ubwereje no kuri ama video menshi ya ninde na kera nayo kuri Apollinaire yes urumva yuko icabaye urumva urashobora usanga wa Apollinaire yaratanguranye na RTNB sivyo nawe ugasanga nayo yarakoze erere ntiyigeze asigira acira inzira wunda mu banda yavuga ati systeme ni uzobandanirize hano onya uzobatera intege ugadusanga rero wasanga meme n'abakinyi ntibigeze bategekanya bazoba au fait urumva twebwe défaut d'office tubaho umengo on est là éternellement tuzobaho ibihe bidashira ntiduharure yuko uyu mwanya tumaze dutangura turi bato ni mpamvu no munsi ndakubwiye ko ubu turi bashuga daddy muri bashuga daddy uravyumva ubu turi bashuga daddy tumenye abashuga daddy urazi bagendana n'inzara ntonto ugasanga nk'ubu wewe nigira turagendana kandi tutangana meme umenye yuko ubu rero ngene umenye yuko nawe tuba turi kumwe ngato yaga umenye yuko je honga wewe oya jendi sugar daddy oya bashuga daddy ni gute usanga nk'umvugana na wewe kubara mbona Titanic na Gapeti na 25 agafise uyu 25 ashobora kunondera akademu kimyaka 21 ibintu mwe nivyo kashaka kana ka 19 ka 17 kana kiga kuri Cedric canke arashobora kuba ari mutuntu twabo kwaje sino bazamo none nkubonye nundamye gucyo gacubona imvi warabinyuminisha gasanga utuntu mpora mvuga ku marezo gasanga mvuga utuntu mengo ndacari muto kumbe ndi sugar daddy ukabona nkoze ama video ntaburabona ufite ngomba gasanga umishati narashize ngo ibintu bya rubuje jone umwe urapima urafasa nk'umunsi umwe nka fizo umwegere fizo byari gutunga umushatsi ryari uri na oya hoje kare wose nakubwiye iby'urupfu gwiyo geruzo nafise sho mu kabaru urabibona so azunze umutwe gusa bazi ko bwa mbere agitambana basokeye ibingere birimo inguvu nyene aguma yivunagura kira kucyafata umutwe azunza aya magufa yo ngaha ubu nta nguvu ugira te umutwe utibwidari urabyo Jean ivyo ni kwerekana yuko impamvu ndakubwiye ibi hari abantu bacha bifata autrement tumenye yuko tumenye kuba mu bihe tuba tugezemo urabyo namamvuze ati ubu imyaka ngezemwe ni yo gucira inzira abari down abakiri bato nivyo niyo mpamvu numva tufate nk'iki cha Sharon babyumva nico shanje kugaruka naco umva le fait que kuri abo bakinye baninde babyumva nuko d'abord narakunze l'idée yo kubazana urabyumva kugira naba valoriser
kandi ahubwo nje nibuka impamvu ndaya Sugar Daddy aga filme kanyuma akanuze barokena kari ka Sugar Daddy nyene Sugar Daddy ari kirego ari Sugar Daddy yavuga ati bon ariko kandi za kubaza mbega ajya amasanamu nivyo kubagarukana ni sawa bariko baraboneka kandi mbega ashika he hame kindi naco n'abantu ahantu usanga bari vraiment abari ku icupa riremereye cyane none ega mbega bige ni sawa aba amacupa remereye kandi wa mwanya bozo maze bari kubarigisha urundi gwaruka bari mu macupa ubu vraiment usanga ari amacupa kwenda mbere ama video yabo yose ma video mugabo ndakubwiye yuko d'abord kwanza Sharon ama video yiwe ya nyuma bakorana ama video bakorana na Ige Bana Igbana barigeze kunturira ingo basi mu kiganiro basi sawa uwo ni mushiki wa Fernando uravyumva manake oya ntango no kuramutsa umuntu nibibi oya apana nambe msezeye bite fresh oya uburyo babonye ijisho uravye ijisho ndamuravye oya nibisanzwe no kuraba umukara ugomba kunkwegera ngamwe nkamikazi barabiraba nange ndabikugirira kwa ntuze ukwayagiza nivyo ntagize manake Di Sharon yageze ndibuka umunsi yigeze kuza kundondera ngo ndamutize imashine bagende gukora ama video ya Ligalazi ya mbere yakoreye mu kamashine kanje kaza ndafisa ka MacBook bayikoreye man kwimana naenda pale ico gihe umengo ariko arakora indirimbo muri studio ijya ikoreramwo wa mupeti uri mananike wa mupeti wa kure uko wapi uko makinanira Prince Machine apana mupeti umoya hivi itwa nde ego bana umudirector umupeti umurundi mugabo aririmba ibintu by'ibingo na mu Nigeria ukuntu Sekiro peti December voilà December we voilà ya studio rero December akoreramo niho yarari karakora ingoma Seka ya rudemu rwambaye urucupi tweusi kirabura Agma kiki oya ha chupa kiki hozaga uri diaspora uramubishura izagimana ya gusara kundi chupa genga hiwacu umviriza menya yuko je umunsi ndamubona ari muri studio afite icupa rya hozagara na kiki imana yo mwijuru niyo cyabona ariko kandi bijya ajya makiki aragabanya ibinure ugomba kumushyikira kiki hozagara nayo hozagara zose simasa mu diaspora gani c'est vrai mu diaspora iyo aje ngaha bo c'est vrai abakeni utuntu two ngaha kama kura na kunywaga manani fresh mugabo ageze ngaha mugabo nasha twoblige twebwe tumwe hozagara man nico kwazo rero no mu diaspora za kungesha hozagara abona skene diaspora gani bacu ni nazo banywa kandi ige na muri umuhari wo munsi bamwe d'abord baje kuntora bambwiye ati ibintu bagomba bakore biza kumara 2 heures turagenda ahantu mezo do passage ari yajikiyemwo mu Kabondo uravyumva baje kuntora muhirari ya kure manani mu Gatungu kuya fresh turajana akasema si diaspora d'abord kwanza mu modoka rafise irikeri ra yitwa ni irikeri gugwa 25 bar 25 mugo bigeze muri 35 uravyumva old professor kasema aba sizi mbona old professor mbona napa zipo uravyumva fresh tugenda turakanga ka old professor tugeze aho yari yashirera mani sanga kiki hozagara boni zasiga mwamva ni ushobora kwa rumuti apuna mani none wewe bani uri mu diaspora duzanye ama Jack Daniel manini nibindi tutazi mahenesi nyumviriza nangorane hama wewe ayo makiki uyamwe mugana natwe nutwice igwashe tumwesha byinshi niyo ngorane kibaza ahubwo nyene ijya genge yiwe yose rero ijya genge mana nkabona umukobwa yafise umukobwa bwiza agadada kitwa Mize bakinana
twarayene mu gatunguru urabyumva ka bien akadinga kanakunyahozagara bon nico kibazo rero urabyumva eske mbega ntiboba nivyo nivyiza ko bariko baragaruka kubera ko ninde ntayo tukiriko turabona muri kino gihe nuvuga ninde nizohozagara ndiko ndakubwira bihuriye ego ndiko ndabwira wewe ayo nakusema mama abana diaspora ndiko ndabwira ko onye kuba aya mahuzagara cyangwa aya makikuru kuravuga ashobora kuba yanywesha abandi ugasanga nabajya batama barimo yabinyesheje twebwe meme isuku bikunywa asaba ibindi misi kunywa mana cyensoboka me bakinaige nabo bademo akademo ka udemu bwiza akinisha bademo beza urazwa nabajya bademo bakinisha abakobwa beza bo mu muji bafite umubiri mwiza beza banyoye amata urabyumva so juste ni ndakunda l'idée le fait akono ko kutungesha amahoza kandi rero urumva iki cyose abakinyi baninde gusa hari umurimbye ngafise talent extraordinaire yitwa Frank Generation 4 en fait twarahuriye igitega igihe cha Primusic tugiye gufuba niteka okay. Adrienne voilà rero na Sharon bari kumwe Sharon n'umumek urumva bari en fait je fait ikintu ndamukundira Sharon d'abord niyo idée yo kugomba kuzura abapfuye ngare kwa mushobora kubazuza hozagara abweze kandi bon yes nico kibaza ariko kandi rero kuba uri maybe kumbure umudiaspora ni sawa kugira ngo kumbure ushobore guteza imbere gufasha ugwaruka rushasha canke abigeze kuba babikora neza mugabo kumbure kubera kibihe usanga bitandukanye ukagereza kubagarukana ide nziza ariko kucuba jana kumbure usanga n'ibindi bitari bikene ahubwo bibonona hoza ndoyico tukimoya hari kitagenda neza mugabo ikindi naco en fait genre je nigeze gukorana ikiganiro na Frank Generation 4 c'était en 2018 namubajije ijambo rimwe no hari 2017 hit yawe ya mbe mukundiki yawugejeje kuki ikintu kiri palpable ushobora kwibukirako yambwiye ati nkigisora hit naciye nimukamva muhira nja kujya abantu cyonyine kubera ko mbe mukundiki yabaye hit voilà rero hariho mu bisanzwe ibiturimwo dufashije kuko for real turakeneye ingufu za diaspora uno munsi je ndashobora kuvuga yuko 80% ibice 80% y'ubuzima mbayemo ni kubwa diaspora itahura akazi dukora kuba dufate nko mu migeme Sharon nambara umwigeme nambara umugore I don't know arafite umwana akubwira umwana none atari nkabawe muteri amada bagacamo eka kugira umwana nibisigura ko ucuka ari ucubaye inuze kandi n'abavyeyi bibigabo hari itandukaniro y'umuvyeyi na se w'umwana bitandukaniye benshi urashaka gusanga urashaka kubura se w'umwana cyangwa umuvyeyi w'umwana ego umuvyeyi aragira suivi akarera ako se arya byaragaterera ngaho one se umwana urusho kubura amaraso ni se wiwe me hari uca mu muvyeyi hari nabandi bana twabaye abavyeyi nane twabaye base babana nibibe nibakawaida mwana bica bisigura yuko tuyatugiye rero nuzo zufata kubera umuntu ngombize ngo avize umwana tugomba kumushira kuri step za base mavumba twe tuba abavyeyi no c'est pas ça ariko nawe hari abahora kwikubera abavyeyi gusa babereye basi none si bisanzwe none gabana kwandikwa n'uburenganzira bwabo me nuco ugomba ku uburenganzira bwabo hari abadutega imitego ngo tuvyarane babadutega amada tabyo tuzi tutazi n'ingene byanagiye tabyo ntwari umwana reka oya hani bisa none gasha dufate nk'uyaba inshuro zose abo byabaye baca batwarinda none byase bigenda gute risadira bazitwaye nuko babishaka kuvuga urumva twebwe twaratamwe ico gihe tutarakira Yesu umwami n'umukiza niyo mpamvu kwatura ega niyo mpamvu kwatura habaho kwatura hama bakamenya yuko byarabaye none mbese oya uko niko kuri kwanje arigiye egeze kujano bita kuri tapivere tapive ni mu bwiza ingozi skaujama man wo musi nayi naborewe napanze map n'icana kiraho
ico cyana kiranywera burasine ya mbere ya kabiri ya gatatu kandi ico cyana cyari cyarampaye para rimwe pana kabiri ico gihe rero ico gihe nari mvuye mwidiri imuyinga changira iskari ngozi ndafata icyumba kuri Sangwe ngo Sangwe ya kabiri ya etage naho ni kuba 2019 avuye 2019 nta numwe mfata aho ndige ngandi umwere ndumwepiskopi ndi patiri mukuru nta numwe nta nicyakirimwo aho imbere y'Imana ikazombaza ibyabe muri 2019 ikazombaza ibyabe muri 2018 aho sindimwo nta cyanda umwere ndumweranda no mwijuru nzoce ndisinze vuga ati nta cyana akoze sasa uwo mudema arazarandira ivyanje muri primusike yari yaramaye 2019 ntuzi ko primusike 2019 sasa ashina kara kominduru mama ayo bakanitse uzobaze nuko abatipe bahunze abitwa ba Majesté Majesté yagumaza kwidiriza gro naba Johnny ramuzi ga Scott Johnny B canke niki yo kuri BTV niki ubu yoho directeur directeur technique azo gutera ama story yo muri primusike hari ngwane none si bisanzwe none ega ndiko ndatura ega iyo umureka aratura aravuga ati nanaka na Scott yarahari umenye yuko ibyo tuzokorana byose turi kumwe hageze mu rusengero mu kwatura nzovuga ati naskwewe niho wari genda ubaze niyo mpamvu rero bugero kirazira yuko umunyavye niyo mpamvu jambo ry'Imana rivuga riti ntuzicare n'abacokoranye zaburi ya mbere zaburi ya mbere umengo ni ari mu n'abatare 70 quelque part ntiwicare n'abacokoranye zaburi jaswe na Dawidi ntiwicarane n'abacokoranye aranu kanditse ku kantu sinzi yo kari handitse yes hagendera umuntu hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi rero ico gihe rero abo baniki nabande baba begereye umubi bandanya niho ndabavuga adahagarara mu nzira z'abanyabyaha rero ico gihe narindi umunyabyaha narindi n'umucokoranye niyo mpamvu rero ngomba niyo mpamvu tuze twatura kugira tumenye yuko ivyabaye kugira bitazongera ico gihe rero umwana rero araza ndamuha burasine primusike yari yarahetse rero nsubiye rero mu vyanje mu madiri yanje manutse man ico gihe hari umutipe wundi twari bari kumwe nasanze bari kumwe cyambye ati nawe ntuve ngaha ati kubera kawuriza uno muji ndazizi acamuguba nka protection haje umwe muri arafashe mutaragi umutipe uyo mudada kaka tapivere na mfise nk'iraki 9 muri rimikaje wari umeze neza waruvuye muri primusike na oya cyo gihe 2019 lazimigisha nari mfise Fisa nk'icenda muri mikashi fisa n'amakashi cyangwa kuva 700,000 ndingozi ngozi uri umwami cyane ico mokera tapa akwagiye tafibe nari nari kuja ni Belvedere harashushe 2019 yari no muri weekend ari hagati mu ndwi man mardi mercredi yari umuzigo vumbura bavyazera Bujumbura niba vyadoze habashushe imisi yo wa tapive habashushe imisi yo tapive ni everyday ndamva tapive ni nko kuri 11 mu Kamenge ajya kwipa cyane 5 mu bwiza yego ni mubare tumugabo uri sharp n'ubunushoka ico gihe rero ko nari nanyoye yamba burasine cyamvanga na Heineken nibiki bana bicabira cyamva kuburura no wangalia hivi ni ezombi auju wasanze gute mu gatongo mwanagira kwa paswe kama yagiye kugwana urumva rero gazi
niyo mpamvu rero urumva rero nk'ivyo n'ibintu umuntu aba yaraciyemwo hiyo by'ibintu no sense atani ico binamaze uratuye ndatuye tapi vert vyabaye 2019 byose 19 mweranda umwepiskopi arabyo so niyo mpamvu urumva rero nk'ivyo urumva subuhizi n'ibintu by'ububwa nyene twatembana ahantu nk'abo urumva rero ama story mwe nayo ibintu mwe n'ivyo nivyo bituma no musi rero uri kurabashuga daddy nubashuga oya urumva jewe nka jewe sinzobashuga daddy kubera ivyo no berashuga daddy byose darabizi aba kenshi bashuga daddy bashuga daddy kavuga ati kwino myaka ntiyakoze ibi ibyo bategereza kubikora none niyo umuntu avuga je abajama bitwa ngo ba Floris yakuriye muri eglise bibiri yavyutse biriri hajye Floris avuga na Prince Mshindi Prince Mshindi nawe yari ibereye mwisi yivutira amabangi ikubitira amapunyeto igira kitu yareza izi inahaza yishinga inahaza yishinga ni nawe urayumviriza nawe je n'umugenzi twarakuranye ujya kijijwe birumvikana afite ibyo yakijijwe none Floris ntiyigeze ahonja ntiyigeze aresha arengeza agiriki niyo mpamvu umunyu yaciye ava mu biri byacaza muri ibi ubu ameze gute ubu mengo ari muri Swiss aronse umuzungu kazi mo yambiri cyari cike kubera yaraciye ubwenge urumva mbo nivyo byo kurongorwa ikifresho kwagenda ngabo urumva nawe niga nuko ngabo nkuyu urumva kubera yamenye uwo mumwe tazi ibindi ngene bimeze azogira igaga cy'abashuga daddy niba batipe ubona baba diaspora bazi no akaza afise inzara samo yinjije ubisanye go kandi tugiye kwinjira muri sama tugiye kwinjira muri sama haba diaspora bari Sharon nabandi benshi mugabo urumva izi story kwanza bya Frank niho byari byavuye bya Frank generation ka TV kubera urumva rero le fait que twaciye tudevia nunzane mu byaba diaspora kwanza tutarahita bya Frank umva unakubwiye ko yambwiye yuko ikintu cya mbere yakoze ko ari gupanga igeto no kujya abana vyonyene mugabo rero no yita Frank generation avuka 80 generation 80 sugar daddy Suchaba rero wibutse yuko aronse hiki mu ma opportunité kujya abana hari gihe ugwa kugwana ruhagaze neza ekuba si bose ndaza abantu ngabatunzwe n'abagore ni benshi ndaza barongowe yes ni benshi cyane no mudema waransaba ngo ndamurondera abashuga daddy Bravo azanshara ndamurondera abashuga daddy bamuhamagara nawe ndumva kuba yakiyacari gito nk'ikana vendeza gifise aho kiri yumva yuko n'umuntu wa vendeza none kiracari ico ayifuza abashuga yego umva ico rero ncyakura urana kwinda iwe ico igipanze neza ara mu minsi n'imbere zo yamaze kuzana ububindo oya aracasigaje imyaka ntaco mugabo ni aracasigaje uyu ameze nka mukobwa twabona ubwa mbere mwumvuze waratambira masterend ameze ninda igiyatambira masterend inda yari imeze mugabo kubera yamaze kubashuga mami ikigira igitambi rero ibyo ni easy rero niyo myaka nka ba Frank generation ka TV imana yabahezaga ija kabiri keza arakagororotse nkigira kitu akagira nakatanguye kuza uravyumva manake nini ikintu je nkunda rero Sharon Li Sharon ni side imwe apart ubwo natungeje amahoza garayo ni izi nisanzwe nuko kuntu ayigerageza kumvira ku bantu ariko arazana nabantu bari talentueux kandi barafise ingabire mugabo ataburorero bwiza nabumwe uburorero buhari nuko barakoze ibintu bya bye gusa mugabo ikintu societe uvuga ati societe ari ikintu kiri palpable gushika no munota cyo kwimvira Frank generation ka TV tubona ikindi kintu ico kibazo Isaac yarakimbajije ikiganiro twakoze ambwiye ati wavuze ko ukora ivyunguka ati mbwiye ibintu bitatu biri palpable namubwiye ati ikintu cya mbere kiri palpable ni kimwe kuko abari gutuma tugira ibintu biri palpable nabo ba Frank generation ka TV nabo bakinyi baninde bakoze ibintu bikomeye mu gihugu nibafata ingingo zima
zituma twese twifuza kuba nkabo gushika uno saha umustare wese wifuza kuba nkawe kwizina gusa kugira nawe urya abana la majorité baya bose bakina maninde bose barariye abana byatari nawe numva ma story yabo ngo yandiriye umwa ngo urumva ngo sanga bose nabo abahukanye nabagize ziya bari true story gikandereka bari true story nyene ziya na true story reka none ntibagongana nage nyene unbo meme n'abaririmba kera baragongana byatari bajya baririmbye bakera ufite umengo niyo fashion abacancu kubi none nibicwa n'amasida n'ibiki Banik Deve bose nuzi ingwara zabishaga mani bitaramera usanga yari gwana hana ko ndibuka even no muri generation ya ba Start B nabo ba Start B nibo bashuga dadi bo higeze kubaho akantu kitwa Buja Flavor aho wasanga umudada yaraciye kwa naka umba niwe yagenda arazungurutsa tu vois ko usanga rero nibwo burorero gusa twaye dufise ava rero mu vyunguka namubwiye Isaac nuko ikintu kimwe nuko no munsi entertainment decentralize kuri twebwe uno munsi muri imvyo murundi arafise gukora akagira hageze kandi akagera kure kubera wabikoze no kubera ubu entertainment twaragwanye muri conference de presse yanuze yase warore ya Rayvan mbwira ikibazo kimwe bambaje cyo muri Tanzania ikibazo kimwe bamubaje kimwe yabajijwe cyo muri Tanzania nawe uri mu babajije mbwira ikibazo kimwe Rayvan yabajijwe gihoye na entertainment muri Tanzania tatkumve nta kimwe bazara kuberike ubwa mbere baraza ugasaba uri kubaza ngo sasa Diamond kwa tumetoka mu Wasafi hivi Diamond ona sasa unaona Rayvan ulifanya next level sasa unaona next level na Wasafi sio bazo avamwabaza yes ico kibazo warigeze umva umuntu numwe Mwamazi byo muri Tanzania yamubajije ingene Fizo yakoraje n'abandi bahari ivyo nivyerekana yuko niveau ya entertainment yacu iri kirakura ku buryo no mwitangaza makuru nibakiri panche na entertainment yo hanze you understand that is why ubu ari gihe cyiza cyo gutera intege bariko barakora dufate nk'ubu nka nani Lisharon yene afite indirimbo na Frank na shoka treve indirimbo nziza yitwa Slay yanditse neze koze meko na views ngapi ngari ku 5000 na n'abantu bakimbwa indirimbo iravuzwa iri kuri YouTube ya Lisharon nyene ego ugasanga ninde zindi babara bakina ziko ma views ya bien ayumba majana n'amajana mezire za kwali milbare 2000 ikibazo kiri ni bwa bujyaja bw'abarundi babonye ikintu ari ikintu kije guhindura histoire ntibacyeteresa naco that is why batocika intege even me igen ntangura urugamba rwo kwimura rwo gusohora inkuru zo hanze nabitanguye ndi jenyene ndibuka ico gihe naraterereje nsaba amafaranga yo kurugwana urugamba negeze n'ubu page yanje ya GoFundMe ya Crewe na Kibo iracyariho ico gihe narondera $3,000 kugira urugamba ndarugwane neza narugwana gute amahera gukora bayita munition nushaka kugenda kuganda urugamba atamasaso office none nyine yiki sa nyine amafaranga nyine none nsigurira mwebwe haraje umunyamahanga muragiye mwese kumutegera kuri aeroport sivyo uwo musinye naje mwese ndababwiye ati ndafise point de presse ndabaperde 100,000 mutenda ko umunyamahanga mutakuya kwangu nzozi wawe voilà ubwo buryo rero naragerageje kubusaba narabisigura ati ni mu amafaranga ati kwera mbona urugamba ndiko ndagwana n'abayafise kwa abantu twaba Apotre Jean Paul bazana ba Israel Mbonyi sey gwangana nabo mugabo uyu narabatsinze gushika nawo DJ Paul yagiye igihe baje gutegura Juno Kizigenza n'abajournaliste babiri kubereka abo ati none aha ncahe uravyumvaga bro ikiro ni kintu cerekana yuko kijya gihe urugamba nagwana n'abanyamafaranga nagwana na ba DJ Paul nagwana na ba Apotre Jean Paul nagwana na Brarudi nagwana nande me uno munsi bose niribatia down kwa ni comprendre akumva cyane kwa byumva ejo DJ Paul uzobona asubiye gutegura ya burigera gutegura kuri nuze yitwa gute imwe DJ Paul muri 2021 imwe yategura kuri Entente Sportive imwe ari abarundi gusa pari people pari people yari mwa barundi gusa 2021 yaba star nyene
haruzuye ubu nibyo dosubira gutegura entre tanivyo kandi mu 12 yarazwe kubikora. Ndakubaza ikibazo kimwe mbwira umunyamahanga yoza izi wenyene ubuyozana umunyamahanga yitwa nde? Nta numwe vraiment no muzi dufise mahiti mu Burundi adasanzwe. That is why rero no musi rero pour le moment nabo bari Sharon ntibacika intege iyo investissement bagira hakaho nyene simbi ça m'a pris du temps kugira urugamba ndarutsinde nabo ntibacika intege. Sawa ubugena ba diaspora yaje ngaha anya arakoresha amafaranga menshi hama bariya nabo iyo baje kumbure ama media barabaha amafaranga kugira ngo ya déplacement banako tumwe bigoye ariho hasanga Oli Sharon araje ngaha anya amini ko diaspora gusanga avuga ati okay nashize amafaranga mu guproduire ivyo bintu ariko shye amafaranga ya publicité nayo kugira ngo ushobore gushika kuri navyo nyine publicité ya dramatique indirimbo yiyigiye publicité ya arayikorera ibi okay mwebwe ntiyabaye wowe ntamuhemukiye uvuga ko agwaye amahera kugira ngo utuke bifesi ninde yaraguhaye amahera sigura yuko harabo bashira amahera nabo nyine bifesi ninde ariko kuzi muri yo n'amavyo kundiri muri Panusa urabimuramubuza ariko ntacu uzuvuga abantu bazwi ntuzuzana ariko kwiza muri yo n'amavyo ameze neza mbashoye kandi na hip hop n'abazo uzurimo bazodisinga turabandanye badisigande Osisi mbisa sema vumba abamenga karabasasi nukuvuga hari amafaranga abantu bose byankiye bace baza kurira kuri se mavumba ariko nawe akusha umutima mubi simbiza akusha umutima mubi tuyaga ibintu byunguka urekane nabo baluza ego urakuzana abantu byabananiye kurazana muri circulation tuvuga abantu bazima bakora ibintu bifadika araza agashira amafaranga mu guproduce mbega ntushira amafaranga naho kugira ngo bashobore murayajya nimukora akazi ayo bariye ni menshi nawe aho murayajya ni le problème ya diaspora bagira murayajya nimukora akazi ariko nawe yariye menshi n'ubu still uracaye ndaje sheri ndaje turajeje naba bajama Fani kibazo cyanyuma kivuga gute ikibazo cyanyuma yari kugira ngo tumvere mbega Frank Generation 80 uno musi kugira ngo ashobore kandi kudurondere nuze yashaka kumucyarira nga Frank Generation 80 yarakoze amahiti ugahagarara gusa ku ndirimbo yombe mukundiki ni indirimbo iri ku manivo urumva kandi ndakubwira ni indirimbo mode za Berisima ni indirimbo mode za kuri kakagezi yaramamega ni indirimbo zasambuye n'imipaka zira za madamu izo ni indirimbo n'abantu wana ndago example none ubu dramatique ntari mu matourne muri Europe agahaze ntubimubaza uba birimwo uzomubaze nyuma y'imyaka 10 dufate nk'ubu nindira gato tekana uba birimwe ari mu bihe vyiwe nkuko na ba generation 80 dufate nka drama je ndibuka drama gisora madame Chemira yagize yaciye nawe yaragombye gukora ubuyuwayi ubwo yana shagira commande ya puturu vumbi ya Kongo kugira nawe ngo ajya abana sasa we drama ako karoge ko kwama yuko urose agahita ucita icyambere basani bose basani nawe ngo birajana none twebwe umuziki n'ibintu birajana none wibaze ko twese tudahari baza yuko ega nuko tutagomba kugira unyene nanje notangura kuza ndakira Madrid nkarandi promoter katanganje ko umusani nawe ni MC nkarandi promoter baze ko nanje abana nanje ndabisha ega ari ukuntu uvuga ati reka ngumeho hama menye ico ndondera panda niyambare gishinga amateka uravimvaga bro oya ubajya gishinga amateka ndabajya gishinga amateka oya jewe ngenda munyakabiga gishinga amateka nja munyakabiga ngatanga inkwano nkakwa bakambwiye ati ngo turamugushikirije amajambo akavugwa abavyeyi bose bahari hama muri ico kizoba cyose bazo nimba yo babajya nikora kanyamuji ubunyamuji bwinshi ariko nawe nigishinga amateka n'amafaranga urashiramo oya tubazane bazoshinga inahe ukazokumva umukobwa aje yaze kushinga inahe ngo nabo bo kuri rude nakubwiye bya yo kwita vive zo muronde nabo nanje nabonzi naho twobora guta mwibarabara none omenye arigit mama nabo nomenya vra histoire myese kadusoze rigano cyacu rero mukurangiza ikiganiro Frank Generation 80 Frank Generation 80 murondera muyaga yes kugira ngo mbega nifuza yuko no munsi kandi kibaje siko turi mwana w'umunyakabiga
ikibazo kimwe uzomubaza ikibazo kivuga ati umeferi wapi vyankiye hehe kwe harijo nawe ndamurondera kandi je ko ndagweza amatru abona abantu kuko aba ba Berisima nabone akaba nawe ariko aricuza ko yasohoye hiti amaze kutwereka umugore nawe yaraguze puturu uzoye mubazi ndagusaba nivyo tuzo bigarukiye ko kumahita yakasuka muri kino gihe ubiriza tumurondera ari Sharon arakunda abantu je yarambwiye ati nuko Imana bakinyira ninde acara no mu message kuri ega no mu diaspora ategeza kugara no mu diaspora mpaka gare vra none Jenny amaye kiki Jenny anywa kiki jewe nyanzimanye hozagara nikakaushie azokora message kuri Instagram mbwa kuya kono yambara wapi afatige afise igisusu kiri ku bintu by'ibitashe agashamba urukareso anatembea yambaye simbizi urakoze cyane muramaze guhura itwara igitega yari yambaye gute ashaga yari yambaye neza wasa kiyagiye kamera mugabo muzohure mwijoro rishara yari amafoto nabonye vraiment ariko tuzomugara ko naco kunkuru hanyuma Frank Generation 80 ariko nkawe imbere ko tumuzana ni gute ashobora kugaruka kandi kugira ngo ashobore kandi kugaruka afite indirimbo yandika neza urandi mbere gushobora na Double J nanunze nka warashaka na meme ndirimbo nka Primusique 2023 niyo yakoze bijya buririmbo bagize bakoresha bwa ndimbo officiel bakoresheje na Primusique niyo yakoze yego ariko Frank Generation nigeze twara Primusique ntigeze muri Primusique oya mugabo niwe yaririmba arakari karimbo kayerekeza Primusique bijya buri musango muri sport make yes mbone n'umwanditsi mwiza aririmba neza afite tala gusa turi muri niveau za Sugar Daddy gusa ni Sugar Daddy kubera mugabo urumva c'est pas ntiyararengerana c'est pas trop tard même 89 wa nyuma afite imyaka ingahe 35 ans on fait 35 ans yes hashi Bujumbura ibuka yuko muri Sama bambonera Scott ibintu Bujumbura yuko muri Sama Bujumbura ariko ugasanga umuvyeyi yarungitse umwana Bujumbura genda wige genda none kajipo yambaye n'ujya mwana ukakumwifuza gute ugasanga umuvyeyi yarungitse umwana ugasanga umuvyeyi yarungitse umwana Bujumbura akikokora baripfuje ngaho so bakunzi ba dukwe habwo nyine vuba kandi mani wala uziko wakoye mani bijya navyo raho cayibuka ati inkwano inkanzi tatu harimwo mugisha rukundo namugwiza amucumbira abana baje barugu abana bazokoza abandi bara isimise kandi gushimire cyane ndagushimiye cyane bonizere yuko kandi Frank tumurondere kugira ngo wowe uramurondera Frank Muyage kugira ngo kumbure na Sharon uramurondera Muyage mubaze juste iyo vision afise mu bakukuruke mu bashuga dad na cyane acagomba kugerako mugabo mbo sebo kwera acakoresha bwa bukobwa bwe bukiri buto ntimuzobwonone ngo mu butera amaze ko ndazi ko naromba bakunzi ba Magic Channel ndabakunda cyane yes asante sana yari simbizo yose mavumba twaganire byinshi kandi twanavanze byinshi yashinze nahe yiwe ibyawe mu 2019 nibindaba umva nta n'umuntu umaza kubimubaza nta cyaha kimwagiye nta cyaha kirimo yes muri commentaire ngaho munsi mwisanzure kumbuga tuganire byinshi bigiye bitandukanye ndabashimira cyane gose mwebwe musemara byinshi biganiro asante sana